Akuye umunsi no kutukinjira atagutinda. Rutanguranya n'ahantu hari umusabirizi ariko arasabiriza ariko haciye haza undi umukobwa w'umukire amuterera indya zimbwa. Ariko mabuja, ese je urabona ndi imbwa ku buryo wampa ibiryo by'imbwa? Wapi? Izo ndya ntabwo ari wewe ndazihaye. Izo ndya si izawe, izo ndya ni iz'imbwa nje guta. Niyo magambo umukobwa w'umukire abwiye umusabirizi. Umukobwa arangije akurayo imbwa, imbwa iraza. Mva wakibwa we, je sinkeneye gusubira kukubona mu rugo rwacu je na shiri wanje. Ariko mabuja ino mbwa ni ibiki kuri kurayita? Mva muko we ntibikureba. Kandi ikindi, iyo mbwa uzayigaburira ibyo biryo ndaguhaye, uranyumva? Habwa Imana ishimwe kuba kivuye no mu rugo rwacu. Ariko mabuja kwitaye, oya nimugumane. Kandi ikindi, uzayigaburire, nubura ibyo uyigaburira uzashaka unayice. Je kuko muri iyi minsi numva yanandambiye ndi kumwe na shiri wanje. Umva amagambo. Ariko iyi mbwa ni iyawe canke ni iya shiri wawe? Umukobwa arangije arigira. Gusa umukobwa nyine wo mu bakire aje asanga umusabirizi ariko arisabiririza, amubwira ati fata kino kibwa ubundi ukigaburire bino biryo ndaguhaye, niyo byahera ukabura n'ibyo uyigaburira uzashaka unayice. Kuko je sinkeneye no kusubira kuyibona. Bisa nkaho uwo mukobwa wo mu bakire yanse ino mbwa ayanka. Umva nyine wihangane cyane, wasanga batagukunze nyene aho waruba n'umusabirizi. Akuye umunsi no kutukinjira atagutinda. Yambwa yatanguye kwabira, nimba ari kwabira nimba ari kukuga. Mbwa yatanguye kwabira, irangije itangwa gukurikira ya modoka. Itangura gukurikira ya modoka. Yambwa iraze kurikira ya modoka ku buryo yinjiye urupangu. Ni urupangu rw'abakire. Dore inzu n'ibwami. Inzu n'ibwami. Yambwa yerekeje mu rupangu rw'abakire. Mbwa itangura gukuga, itangura kwabira, itangura gusakuza. Do haza undi umugabo. Ariko babi, nshuti yanje. Do umugabo asohotse avuye mu nzu, imbwa anayita ngo nshuti yanje. Ariko wahoze he? Nagushakishije ahantu hose nakubuze. Wari wagiye he? Nari nkukumbuye cyane. Mbega mva muko ino mbwa wayikuye hehe? Nyene je nabonye hari umuntu ayizana. Ngo iki? Hari umuntu ayizana? Yari umusuma canke? Mukambwira uwo muntu yayizanye. Mukobwa ataravuga umuntu yayizanye, harangije haza wa mukobwa. Wa mukobwa yaravuye guta ino mbwa. Harangije araza. Mombebe, sheri wanje, uzi ko ino mbwa yawe nayihize ndayibura. Nariko ndayishakishira umuji wose nabuze. Nari nayibuze aho yagiye. Kumba umuntu w'umukobwa niwo yari yagiye kuyita. Ndebe witonze. Kuyu munsi no kutukinjira atagutinda. Umva nyene ngize amahirwe cyane kuba uno mukobwa yayibonye. Umva muko, ese ndagushimire gute? Simbona n'uburyo nanagushimira muri kano kanya. Mbwira icyo ushaka cyose ndakiguhe muko. Oya nyene. Je gusikinejeje nuko ino mbwa yamaze gushika aho yari isanzwe iba. Je nta kibazo, nayitabaye, nari mwizanye ngaha. Igisigaye nagenda. Ese yitwa gute? Umva ino mbwa yanje yitwa Raki. Kumbe ino mbwa baranayise n'izina yitwa Raki. Umva rero sawa renda agiye. Umusabirizi yarigiriye. N'umuntu mwiza atabaye imbwa. Bwirangije nakubu ngubu tugiye kwitwa ngo Raki niko yitwa. Bwirangije kurikira wa mukobwa. Nako Raki akurikira wa mukobwa. Mukobwa arangije abona yambwa. Ariko uno mukobwa niwe yaragiye kuyita. Umva nyene munyanganire nyakubahwa. Ino mbwa hari wasanga yankunze igume nkwirikira sinzi impamvu nico yankundiye. Oya wasanga ino mbwa yanje yagukunze. Ariko muko
ko mbona imbwa yanje yagukunze nta kuntu wabana natwe ukazurayirinda. Oya mombe ibiki gute umusabirizi yabana natwe? Umva amagambo oyaye. Urabona sheri, urabona nkawe ufise akazi nanje mfise akazi, nta muntu yirirwa hano muhira, twamureka akaza basi byibuze kazarayirinda. Si ureba ko n'imbwa yanje yamaze gukunda uwo mukobwa? Oya mombe basi uwo mukobwa nagende nasubire ku muhanda agende gusabiriza, hama je basunyirekere nzayirinde. Mombe je nzayirinda. Umva amagambo. Kandi uno mukobwa niwe yaragiye kuyita. Mukobwa yibonye avuga ati nyakubahwa, je ndabyemeye kuyirinda, je ndabyemeye kuyirinda. Mukobwa nyene cemera kuyirinda kubera ko abonye no mukobwa ariko aravuga ati je ngo nzayirinda, kandi no mukobwa yashaka no kuyica. Byiza cane, ukuri ndabikunze cane kuba wemeye akazi ngira ndaguhe muri kano kanya. Mukobwa yarangije do, mukobwa asa nabi cane. Mukobwa yarangije arihanagura, numukire agira muramutse. Mukobwa yarangije arihanagura, arangije aramuramutsa, asuhuza umukire. Mukobwa witwa nde? Nitwa Era. Mukobwa yitwa Era. Mukobwa ararosa akazi. Gusa nyene nubwo umukobwa arosa akazi, nyene yemeye gukora kano kazi kubera ko avuga ati ewana ngiye kurinda ino mbwa, uwo mukobwa ntazosubire kugenda kuyicisha, ntazosubire kugenda kuyita. Niyo mpamvu nyene umukobwa avuga ati ewana kanemera akazi. Wa mukobwa arangije araza. Umva mukore, byiza guhura nawe, byiza guhura nawe. Umukobwa arangije aramukanda. Umukobwa yarangije aramukanda. Ariko mabuja, umva muko. Urya musore ni sheri wanje, irya mbwa nayo ni yiwe. Rero sinzokumva uriko uramubwira amagambo ko ari jewe nari nagiye guta irya mbwa yiwe. Niyo magambo uno mukobwa sizabwiye kano ka Era. Wa mukobwa tutangurana ari gusabiriza. Kobogo baramubwira ati ntuzabwire bosi wawe ko ari je nari nagiye guta irya mbwa, zabigira ibanga, niwaye bwa nzakwica. Barakwereka wa mukire iraje afise akantu mu ntoki. Mombe hari ikintu nipfuza kukwereka muri kano kanya. Wa mukobwa yaraje ni sheri nyene wuno musore. Musore ni ingagari, musore ni umukire we. Umva rero, hari ico ushaka kukwereka muri kano kanya. Mukobwa yibonye, mana yanje ni impeta. Niko ndabyishimiye cyane kubugira unyambika impeta. Nari mbitegereje cane. Oya ntabwo ari impeta, ahabwo nagakufe ngiye kwambika imbwa yanje, kameze nka GPS ku buryo aho imbwa yanje mu gihe igiye ahantu ntazi nzayishakisha nkayibona, nakantu kazotuma mbona imbwa yanje ahiri. Kumbe mukobwa we yarazi ngo ni impeta bagiye kumwambika, kumbe naka GPS bagiye kwambika yambwa. Narinzi ni impeta, kumbe ni ibyasye. Mukobwa yarangije arebye ku meza, abona isahani imwe, abona isahani ya kabiri, arangije arebye abona n'isahani ya gatatu. Mukobwa arumigwa. Ariko mombe, ko nzi turi babiri mwa runo rugo, ko wateguye amasahani atatu ni ibiki? Umva, ino sahani ni yanje, ino ni yawe, ndetse ino ni ya wa mukobwa nifuje ko aza uyu munsi dusangire rino joro. Urya mukobwa ndanifuza ko yoza tugasangira rino joro, ndetse nanamuhamagaye. Mukobwa yaraje. Mukobwa yambaye n'agakanzu, wa musabirizi yaberewe. Bisa nkaho uno mukire yamaye dufaranga basi byibuze agene kugura n'agakanzu anabekwe. Mukobwa barebye umukobwa, babona umukobwa yaberewe. Mukobwa yaberewe. Musore abirebye, bega ororo. Musore yarebye umukobwa, abona umukobwa ni keza. Musore yararobye, bega. Mukobwa nako bireba, ishavu riramwica.
Mva nyakubahwa, mwambwiye ko uyu munsi nza kuza ngo dusangire. Cane gose. Rero, jewe na shiri wanje, twari twipfuza ko nawe waza uyu munsi tugasangira ku meza imwe. Kandi turavyishimiye cane. Ese nawe ntuvyishimiye? Mbega. Nukuri nanje ndavyishimiye cane. Uvyishimira ibiki nyene? Ni gute ubundi umusabirizi nkawe yasangira nanje? Umva sheri, je sinavyemera, je kumusabirizi twasangira ku meza imwe. Nimba birukoreye je ndisohokeye, je nta kuntu nasangira n'umusabirizi. Ariko sheri, gute watinyuka kwitunda umuntu ngo n'umusabirizi? Nawe ni umuntu. Erega uno mukobwa ni umuntu nkawe. Mukobwa arangije, yumva isoni ziramurenze kuba bariko baramusuzugura bamwita ngo n'umusabirizi. Mbega umukobwa atandera afise. Ibaze ku buryo sheri w'umukobwa avuze ati mbega umukobwa atandera afise. Umusore yararebye, umusore w'umukiri yararebye abora Kaera kinyegeje. Kaera kumvise isoni cane, kinyegeje munsi y'imeza. Umusore yarangije yaraje, mvaira kuki winyegeje hano hantu? Oya nta kibazo, ntaco. Mbabarire cane. Ibyo shiri wanje avuze. Oyaye yari mukuri reka. Nkuko yanyisije ngo ndumusabirizi rega n'ubundi je nari nsanzwe ndumusabirizi. Kandi mubike neza ko no musore watazi ko no mukobwa yavuye nyene ku muhanda ari no musabirizi. Rero je nakabaye nsangira nimbwa. Sinakabaye nsangira nawe. Mu by'ukuri yari mukuri. N'umwana w'umukire ndetse akundanye n'umuntu w'umukire. Kandi ikindi nyakubahwa, umukunzi wawe namutahuye. Yari mukuri pe, ubundi nta kuntu yari gusangira n'umusabirizi nkanje. Ntibyari gukunda. Naba ndi kumusuzugura. Ujya muko, ayo magambo ntuzosubire kuyambwira. Kuko ubu ngubu ntabwo ukira umusabirizi. Reshiri wanje yagiye, ubu ngubu waza ku meza ubundi tugasangira. Uya nyakubahwa ntibyakunda. Nawe naba ndiko nagusuzugura. Uya muko, nakubwiye ko aya magambo nakeneye ubu ngubu kuyumva. Uvuga ko wewe ukiri umusabirizi. Naraguhaye akazi, ubu ngubu wewe ntabwo ukitwa ngo uri umusabirizi muko. Si umukobwa. Yari yumvise agahinda kuba basa umukobwa mwita ngo uri umusabirizi ntabwo twakwicarana ku meza. Umusore w'umukire arangije akora ibyo kurya. Mva rero muko, nanje rero bibaye ngombwa ko nza ngaha munsi y'imeza ubundi dusangire je nawe. Uyo nyakubahwa kubera iki? Bayanyere kubera naje numva mbikunze. Kuba nanje nkeneye gusangira nawe ndetse nkaba nemeye kuza munsi y'imeza mbonye binaryoshe pe. Nagasa. Gusa umukire yabonye ko umukobwa yari ifitiye agahinda. Akuye umunsi nuko tukinjiye, nongera mbaye ikaze kuri ya YouTube channel yanyu ya Tavo Entertainment. Nongera nibutsa abatarakora subscribe muyikore nonaha, kuko no ku munsi w'ejo nzahita mbatamo n'akandi gasobanuye ku rukundo kanaryoshe. Barakweka ntibyatinze, umusore w'umukire bakomeje basangira n'umukobwa munsi y'imeza. Umusore w'umukire ku mukobwa w'umusabirizi ndetse yahaye akazi ko gucunga imbwa yiwe. Umusore w'umukire asoma umukobwa w'umusabirizi. Nawe undebere. Umusore w'umukire ndetse afise n'umukunzi bari mu gukorana ubukwe. Asomye umukobwa w'umusabirizi. N'umukobwa yarumiwe. Agasani. Ariko nyakubahwa, ese ibi ngibi ukoze ni ibiki? Ufise umukunzi ndetse uwo mukunzi muri gupanga ubukwe. Kubera iki ibi ngibi ubikoze? N'umukobwa ntavyerazi
abonye umusore amuha bizu. Umva nyine urebye, urya mukobwa nubwo ari umukunzi wanje, ndabona ubu ngubu ntabwo ari umuntu akwiye kuba umugore wanje w'ahazaza. Umva amagambo. Ariko nyakubahwa, nukuri bino bintu bibaye, suko nanje nari mbyipfuza ariko mbonye biba. Nukuri abwo je sinkeneye kwipfanga mu bintu byanyu, sinkeneye kumenya ibintu byanyu, nimba mukundana nimba mudakundana, reka ngende gushaka yambwa. Reka nsubire ku kazi kanje. Ariko era manzi utegereze gato era. Isa nkaho uno musore w'umukire atanguye gukunda uno mukobwa. Era wigenda do. Umusore w'umukire, musore w'ingagari atanguye gukunda umukobwa w'umusabirizi yahaye akazi ngo aze amucungire imbwa yiwe. Kobwa yagiye gushaka imbwa nyine ngo yisubirire ku kazi kiwe. Kobwa yarangije araje avuye hanze, yaravuye gushaka imbwa arangije araza. Nyakubahwa, n'amakuru mabi. Ya mbwa yanyu ndayibuze nari ngiye kuyishaka ariko ubu ngubu ndayibuze. Ngo iki isubiye kubura gute? Nawe undebere ya mbwa, ka kabwa kitwa ngo Raki, dore sasa ngo karabura. Kandi mwibuke neza ubwa mbere umuntu yari yatwaye no kuyica, avuga ati wana wenda gutaye sinkene gusubira kukubona mu maso yanje. Yari wa mukobwa w'umukunzi w'uno mukire. Umva nukuri nyine nayirondeye ariko nayibuze nyakubahwa, mumbabarire cane. Bari gushaka Raki we, Rakuri he my boy? Dono umukire asanzwe yikundira yambwa yiwe, noneho ubu ngubu arayibuze. Barakwereka ukobwa nyine atanguye kurira, ko mane yanje ngiye kubura akazi kweri, ngiye ubu ngubu gusubira ku muhanda kubera akazi ubu ngubu ndakabuze. Ese Raki wanje wagiye hehe? Ni umukobwa yatanguye no gukunda yambwa ya wa mukire. Bakiraho haza wa mukobwa. Wa mukobwa arangije araza. Mombe bite? Umukobwa arebye, umukobwa yakararira ariko hari ibintu arabye bitumye areka kurira. Arebye ku bikweto by'uno mukobwa aje yinjira, asanga biriko ibyondo, biriko ibintu by'ibyatsi bisa nk'uko no mukobwa avuye mu ishamba. Umva nyine urebye, Raki wanje namubuze. Ngo iki yasubiye kubura gute mombe? Si wahize umukozi ngo ayirinde? Ese umukozi yari mu biki ku buryo yambwa yawe yasubiye kubura? Ariko wa mukobwa we, twaguhaye akazi kugira ngo uze witaho imbwa ya sheri wanje, noneho ubu ngubu imbwa yabuze. Muko habaye ibiki? Wari uri mu biki? Ariko sheri wirengera, ibiki nyene ibiki? Habwo no mukobwa yakabaye ubu ngubu yasohotse agiye guhiga imbwa yanje. Umva nyene nibyo ndabyumva nakoze amakosa pe. Mwampaye akazi kugira ngo ndinde imbwa yanyu, ariko ubu ngubu yagiye. N'amakosa yanje pe. Sore gusa arabyumva. Gusa mu by'ukuri umukobwa yarari kumwe n'uno musore w'umukire. Ngo iki? Nta makosa yawe nyine, habwo byakabaye byiza wavuye no hantu wavuye mwa runo rugo, watakaje imbwa ya sheri wanje. Urumva se ngaha mwa runo rugo umaze iki? Niki ubu ngubu tumariye? Kobwa yarabyumvise, abona mu by'ukuri nta kindi kintu hasigaye amariye bano bantu, kuko yari yarose akazi, ndetse n'ikintu cyatuma aba hano mwa runo rugo ni kubera iryambwa. Yari yarose akazi bamubwiye ati muko ubu ngubu ugiye kwitaho iryambwa. Noneho ubu ngubu imbwa yagiye, mukobwa yaramwirukanye. Avuga ati ubu ngubu ntacyo utumariye, nico wari utumariye ubu ngubu cyakunaniye. Kurinda imbwa ya sheri wanje byakunaniye. Ese imbwa yagiye hehe?
barakwereka haheze igihe mukobwa nyene nta kandi kazi yifitiye yasubiye ku muhanda gusabiriza. Mukobwa ariryamiye, ako kanya yambwa yaraje kumuraba, kandi imbwa yari isanzwe umukunda, kandi iyo imbwa igukunze akenshi iramenya aho uba uri. Yambwa yaraje kumuraba, mukobwa yumva hari ikintu kiyo kiramugirane, kiyo kiramudigadiga. Mukobwa arebye abona ni yambwa. Raki umeze neza? Yambwa yitwa Raki. Raki umeze neza? Nari nkukumbuye cane. Ese wabaye gute kumenga uvuye mu ishamba Raki? Kumenga uvuye mu ishamba? Imbwa isa nabi. Imbwa iriko ibintu vy'ivyondo cane. Imbwa ifise ibintu vy'ivyatsi bisa nkaho ivuye mu ishamba. Mukobwa yaravye ivyatsi biri ku mbwa, abirebye neza, avyitegereje neza. Mukobwa nta rindi jambo yavuze ati kumenga bino vyatsi hari ahantu ndabizi. Kumenga hari umuntu nayibonanye. Rakiwe kumenga hari umuntu yayagutwaye mu ishamba. Mukobwa arebye ivyatsi, avyitegereje neza, atangura kwibuka cagihe yari kararira, ndetse igihe yabona sheri wa bosi we aje, ndetse afise ibintu vy'ivyondo n'ivyatsi ku bikweto, ndetse ivyatsi yari afise ku bikweto vyari bisa neza na neza na bino vyatsi imbwa ije ifise. Mukobwa yarabirebye, nta rindi jambo yavuze, yaravuze ati ari nguyu ni wa mukobwa yari yongeye kuja guta ino mbwa. Mukobwa yarayibonye, yabonye ko ari wa mukobwa yari yataye ino mbwa. Umva Raki ngo tugende uyu munsi, bose wawe ndamubwira ukuri. Reka rero sasa wa musore w'umukire amenye ukuri ko sheri we ari we yamagerageza kwica imbwa yiwe. Ibyo byarabaye. Kanya barakwereka wa mukobwa afise impeta, ndetse yeretse wa musore w'umukire bakundana. Ariko nanone ugira umbaze ibintu vya mariage, je narakubwiye ko naritegura, kandi igihe nikiragera. Igihe nicagera je nzagutungura ndakwambika impeta. Apana kuza urambwira ngo dukore mariage, je ntabishaka. Gusa umusore we yaramaze kumenya mu vy'ukuri ko no mukobwa atandera afise. Mukobwa yarangije arahaguruka. Umva mbwira, ese ico gihe kizagera ryari cyo kuzofata impeta ukanyambika? Umva je ndarambiwe ububeshi bwawe. Ese urankunda basi? Bwiza ukuri. Umva nyene urebye ibiki nyene. Umva rero nimba unkunda pfukama hasi. Musore yarapfukamye. Rero nimba unkunda fata ino mpeta ubundi uyinyambike. Je ndakubera umugore wawe. Bakiri mwibyo, wa mukobwa yaraje afise n'imbwa. Katurore. Kandi umukobwa yaje avuga ati je uyu munsi nkeneye kubwiza ukuri bosi. Ndamubwiza ukuri ko sheri we ari we yamagerageza kwica imbwa yiwe. Umva nukuri mbwiza ukuri ko nkunda, nimba unkunda binyereke nyambika iyo mpeta. Je ndakubera umugore wawe. Apana kwirigura anesha umwanya. Musore yararebye, wa musore ataratora impeta ngo yambike uno mukobwa, yarebye arangije ahamagara ngo Raki we. Ukuva kubyumva abona ni yambwa igarutse. Raki my boy, nari nkukumbuye Raki wanje. Nari nkukumbuye cyane. Wari waragiye he Raki? Kusa nabi. Musore w'umukire arangije arahaguruka. Wumva amagambo. Ariko muko, gute wabonye imbwa yanje? Imbwa yanje wayibonye gute? Nyene nyakubaha urebye, bisa nkaho imbwa yawe yari ipfuye mu ishamba, neza na neza nk'iryo sheri wawe yaravuyemo cagihe imbwa yawe yabura. Ngo wiki? Mombe niwe wari watwaye imbwa yanje mu ishamba?
mangwa karabesha, uwo mukobwa ari kubesha. Ese jewe urabona nari gutwara imbwa yawe mw'ishamba ndondera iki mombi? Ariko muko mbwiza ukuri ni ukwahe muko? Muko uriko urabesha, uriko ugerageza kwangiza urukundo rwanje na sheri wanje, uriko uraduteranya ku bintu by'amafuti gusa. Ariko mombe tuvugishije ukuri, ese urabona ino mbwa yawe yari kunkwirikira ku buryo ndayijana mw'ishamba ikemera? Urabizi ko ino mbwa yawe itankunda. Ico nzi coco ino mbwa yawe yari isanzwe yikundira uwo mukobwa. Siwumva ko uwo mukobwa ari we yabesha iyo mbwa bakajana mw'ishamba, ubundi niwe watwaye imbwa mw'ishamba muko. Umva ndakwingiza nyakubahwa, ntumwizere. Ibyo ariko arakubwira byose ni amafuti. Niwe yatwaye imbwa mw'ishamba. Ariko muko wewe urabesha, uri kubesha. Ese urabona jewe nari guhendesha ikimbwa ku buryo yinjira mu modoka yanje ndayitware mw'ishamba? Ese ubundi je urabona nari gukuraho ibintu mpendesha iyo mbwa? Ndayibesha nyene ko ndayifitiye ibintu byo kurya ize inkwirikire kugira ngo ndayijane mw'ishamba. Kandi nibyo ubundi nta kuntu wafata imbwa itagukunda ngo uyitware nyene ngo mw'ishamba ngo uyiteyo. Wapi? Nyene kiretse nyene ufise ibintu byo kurya, imbwa nyene ukayereka ibintu byo kurya ukazura yibeshabesha, ubundi niho imbwa igukwirikira. Imbwa irangije yarabiye we. Imbwa irabira iriko ireba umukobwa, imbwa irangije yegera umukobwa, imbwa itangura nyene kwabira yegera umukobwa, bisa nkaho imbwa hari ikintu iriko iragerageza kwerekana. Umusore abirebye w'umukire abona hari ikintu imbwa ishaka kwerekana. Umusore arangije asaka umukobwa asangamwo ibintu byo kurya by'imbwa, bya bintu baha imbwa uyihendesha. Kwa kundi usanga ufise ibintu ibiryo by'imbwa aho ubishira hose imbwa igukwirikira. Umusore yabirebye umva nyene wasanga nyene arurya mukobwa yabishiriye mu ikoti. Oya wimbesha, bino bintu nibyo wakoresheje uhendesha imbwa yanje kugira ngo igukwirikire. Uyaye nyene uyaye. Oya nta jambo nkeneye kumva rivuye mu kanwa kawe. Co nakubwira fata ibi ngibi ndetse marure 1 2 3 wamviriye mwa runo rugo rwanje. Sinkeneye no gusubira kukubona mu maso yanje. Mukobwa kumbe yarafise ibintu azarahendesha imbwa kugira ngo yurire mu modoka yiwe ubundi ayitware kugita. Ubundi yimbwa itagukunda nta kuntu ubundi yakumvira reka. Kiretse nyene uyihaye ibintu ikunda, uyinziza ahantu yihendesha, niho ubundi imbwa yakumvira. Musore yarumiwe ku muntu yarazi kari we agiye kumubera umugore. None wasanze ari umuntu yarashaka no kwica imbwa yiwe yari yikundira mu buzima bwe. Mukobwa nyene yarayibonye abona n'ubundi nta kintu asigaje ngaha gukora. Mukobwa yarigiriye, mukobwa yaragiye. Oya mukonda kwinginze ntugende, mu by'ukuri urebye niyo muntu wa mbere ugerageje kumpa ibyishimo mu buzima bwanje. Imbwa yanje yari igiye gupfa ariko urayitabaye. Oya nyakubahwa, impamvu ndayitabaye nuko ari imbwa yawe ndetse nawe nuko namaze kubona ko uri umuntu mwiza. Ndabibona ariko birarenze muko. Ibyo nkoreye biratangaje. Kuba naranakwirukanye ariko ugaca utabara imbwa yanje kandi narakwirukanye. Mu by'ukuri simbona n'uburyo nakubwira amajambo nkusaye imbabazi pe kuba narakwirukanye ku kazi. Basi ndakwinginze gumana nanje. Wagumanye nanje muri kano kanya. Byanyabyo ntibyakunda ko nagumana nawe, kuko nta kuntu umuntu nkawe yaba ari kumwe n'umuntu nkanje. Oya muko, oya nyine. Basi hari n'irindi jambo nkeneye kukubwira, ariko mfise ubwoba nanje bwo kurikubwira. Mukobwa arangije araseka. Ijambo ushaka kumbwira ko ufise ubwoba nyene? Urebye
gusa nyine nubwo bingoye reka mbikubwire ubundi numva igisubizo cawe muko ca gihe wari umaze iminsi mike uri ngaha natanguye kugukunda. Vyanyavyo watanguye kunkunda? Umva sinavyizera pe, simbona umuntu nkawe ko yakunda umuntu nkanje w'umusabirizi. Mukobwa asubiye kuvuga rya jambo umusore yamubujije kongera kuvuga, yamubwiye ati muko sinkeneye kumva usubira kuvuga wewe kuri umusabirizi n'irindi ncuro. Umva rero sinavyizera ko ivyo ngivyo vyaba, ahubwo reka ngende. Umusore yamurebye abona umukobwa ntariko arizera amagambo ariko aramubwira. Umusore nta kindi yakoze, umusore yaramwegereye amwereka ubundi kamukunda, amwereka ko ivyo amubwiye kari ukuri. Umusore mu vy'ukuri yarakunze uno mukobwa, ariko umukobwa ntiyavyizera. Yavuga ati nta kuntu umuntu w'umukire nkawe yakunda umusabirizi nkanje. Gusa umusore nawe yabonye umukobwa atako aravyizera ahita abimwereka. Wasize na yambwa ibonye mu vy'ukuri ko bigiriye mu rukundo, ubwo nanje ndakeka ko uyu munsi ni uku nguku kagenze. Nongera gushimira abamaze gukora subscribe bose, ndabashimiye cane. Nongera nibutsa n'abatarakora subscribe muyikore nonaha, kuko no ku musi w'ejo nzahita mbatamona kandi gasobanuye k'urukundo kanaryoshe. Yari Tavo nk'ibisanzwe. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.